Jewe nta fatiro Patrice ntatinya kuko ntatira ijambo rijinjibura rijugumiza rinajunja mikabicanyi bagize ihonyabwoko ry'Abahutu mu Burundi. Mfasha akaryongo nsubire nsemerera abasasa kakarima abavyeyi bacu abagabo n'abagore abasaza n'abana bihebeye Imana n'abahebera indongozi n'abayobozi bagandaguye imbere y'Irindwi na kabiri n'inyuma yaho gushika mbere no mu 2015 aho mu Nyakabiga baturira Abahutu babita umucafu w'imbonera kure. Ngira mvuge kuko simfa kuvuga ndazi neza ko gapfuye katakibazwa iva abagabo ntibakirya ngo imbwa ziyishure saka kwavuka imbaga ntoya kandi ngufi kavyara kamwe kamwe nikacica kugwenge sarugwe rw'ibiguvu ruvyara rukuzuza imisozi y'igihugu c'u Burundi. Aho kasaru kwavuka kirya kara gatatagaye mwitongo kataturikiye amabavu. Mu 2021 novuga amaparasere yarariwe rubunda ningwe yataye ikomoka nk'uko Abahutu bataye bakomoka na nubu hari n'abataragaruka mu matongo yabo batobokeye ubuhanza bambuzi bicariye baroreye akanya keza ko kuza kuyanyaga babujuje ibinogo rusangi vyo ku ruvubi gikuzi kumuremera no mu gatumba hadumira indege z'u Burundi n'amashinga. Itongo ry'ihonyabwoko ryakorewe Abahutu b'u Burundi. Ikivi ca gatatu indirimbo. Isemo ya gatanu indirimbo bimenye uzirikane y'uwo ntazi. Isize ya mbere intangamarara. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2021. Ejo mwijoro nararonse ururirimbo ruvuga ngo bimenye ubizirikane yaririmbwe n'umuntu ntazi. Iyo ndirimbo narayumvise hanyuma nkaba nariko ndategura ikiganiro nogira itariki 29 z'ukwezi Ndamukiza mu 2021. Maze kuyumva numva irandyoheye numva noneho ni hamwe nariko ndarondera ko nari nasavye ko mu Burundi bondonderera indirimbo ijanye n'ihonyabwoko ntayo bari bwandungikire. None rero nari nayatse ko atari yayindungikiye natsinda yironka Imana ihabwa icubahiro. Isize ya kabiri indirimbo bimenye ubizirikane. Irindwi na kabiri hapfuye intore imbere n'inyuma yaho hapfuye intore bagiye badasamvye bagiye amazi mayongo bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane bimenye ubizirikane. Irindwi na kabiri babasogota imigano babahondaguza inyundo babarasi ikivunga babahamba bakibona batsindagiza tingatinga bazize uko bavutse ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane. Patiri Misheri Kayoya Petero Ngenda Ndume Yozefu Bamina na Yozefu Chimaye Sipiriano Ntaryamira Meri Kiyoro Ndadaye bazize uko bahavutse ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane. Bimenye ubizirikane.
niyo ndirimbo rero bimenye ubizirikane jewe sinzi uwayiririmbye nihagira umumenya arazomumbwira ndamwongereko muri kino kiganiro. Isize ya gatatu gusigura amajambo agoye n'ingene ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi. Ubwa mbere uwo muntu aravuga ngo Irindwi na kabiri imbere n'inyuma. Abahutu mu Burundi ntibishwe mu 72 gusa, barishe 31, barishe 35, barishe 39, barishwe mu 71, barishwe mu 72, barishwe mu 88, barishwe hohorera gahanambwa mu 1993 gushika 2005. Ni 2015 naho nyene barabasubiriye. Nukuvuga ihonyabwoko riraba ubwoko bw'Abahutu nubu novuga ko rikibandanya kuko nubu bacariko baragerageza. Muhora mwumva abamenyesha makuru, muhora mwumva abantu bavuga ngo Abahutu ngo ni ba Muhutu, muhora mwumva abo bantu ivyo bavuga. Ubwa kabiri aravuga ati hapfuye intore. Ahantu kumva hapfuye ni jambo raryumva, sinoja aho nosigura ijambo kurindi kubera byo ibiganiro 70 ingahe. Intore no kuvuga abantu bitoye, abantu basa neza ku mubiri no ku mutima, abantu binshigwa rimenetse kanatsinda. Mu 72 honyene harapfuye intwaramiheto zikomeye gose, ngo mvuga ko intore ari abantu bafise ibigwanisho. Harapfuye intore nyinshi cyane z'abasirikare nko mujyanji wacu barahonye, abari bariho nka bose nta numwe yasigaye. Ubwa gatatu bagiye badasamvye. Uwo muntu yavuze ngo bagenda za kugisigura hanyuma sino kivuga ubu badasamvye. Gusambagirika no kuvuga hamwe umuntu atukuguru atukuboko canke umuntu bakaja kumusambira bakagenda ku mupfumu canke bakaja kwa muganga. Abo bantu bagiye bakomeye, abavyeyi bacu babatwara bakomeye, abanyeshure bicigwa ibururi bari bakomeye, bari bafite imyaka 13 14 15 bakirite bakarisama. Bari abantu badasamvye, nta muntu agwaye bica abantu bakomeye nyene. Ubwa kane bagiye amazima yongo, nivyo baraza bakabatora, bagiye bagatora umuntu umwe akagenda, bakabaza none wa muntu ko atagarutse ngo azoza ngo ari mu nama. Gutyo barazimanganye n'ubu y'abavyeyi bacu bahambwe nta uhazi. Hari umufase nigeze kubona yigeze kugira severe ravuga ingene se we yarameze n'ibintu yarafise. Uwo muntu baramubonye wagira Imana, twebwe ntituzi iyo babahambye, ntituzi iyo bakamanganiye. Bagiye amazima yongo. Ubwa gatanu bazize uko bavutse. Baze no kuvuga ikintu bajijijwe, no kuvuga ikintu babahuye, babajije uko bavutse gute, bavutse ari Abahutu, babarondera ko ari Abahutu. Ryari ihonyabwoko, ni ihonyabwoko nyene. Kwihonyabwoko n'ugutota ubwoko kanaka, cyangwa gatota abantu bafise ivyiyumviro binaka, ni ihonyabwoko. Aravuga ati bimenye no kuvuga ibintu bija mu bwonko, no kuvuga n'ibintu bijanye n'ubumenyi. Ubw'umunani ubizirikane, no kuvuga ivyo bintu umenye bigiye mu bwenge, sukuja mu bwenge. Kuzirikana no kuvuga gushira mu mutima, ukavyumva ukabimenya neza cyane. Ukubera nkengenda kwereke nk'ubu hari abantu usanga biga ururimi rw'ikirundi muga ntibigere baruzirikana n'umunsi n'umwe, bakagwiga bakamenya ingobotozo, bakamenya iki mugabo ntibigere biyumvira n'umunsi n'umwe bati none ibintu bifatana gute, ibi navyo bifatana gute, ibi navyo bimeze gute. Uko niko kuzirikana, no kuvuga ivyo bintu igihonyabwoko twakorewe twebwe Abahutu. Je ndiko mvugira Abahutu, igihonyabwoko twakorewe turimenye, twebwe turizirikane. Urashaka gusanga itariki 29 hari umuntu ariko agiye umunsi mukuru, ugasanga nase bamunyukuye 72, ugasanga mushikiwe cyangwa musaza we cankende babishe 72, mugasanga itariki 29 z'ukwezi kwa kane avize umunsi mukuru, ugasanga umwana wiwe ariko amugira umunsi mukuru uwo munsi nyene. Zirikana, bizirikane. Ijambo ry'icenda aravuga ati ubizirika, ndaza kurigarukako. Nukuvuga ubizirika, kuzirika no kuvuga harimo ikiziriko, ko harimo ikiziriko rero zirika ivyo bintu byabaye bihagararira aho nyene ntibize bisubire. Ijambo ry'icumi babasogota imigano. Gusogota no kuvuga gucumita, gusogota no kuvuga ikintu gisongoye. Nk'ubuntu nk'uruntu udasonga nshaka kuvuga ngo bamusogose, oya, ni ikintu cigisonga, umuntu azibura ikintu ugasogota. Babasogota imigano. Umugano nawo murawuje birango nyene gusigura ubunyene, mugabo babasogota imigano. Ndaza kubisigura hanyuma. Ijambo ry'icumi babahondaguza inyundo. Guhonda, urumva guhonda no kuvuga ugakubita rimwe, ugakubita kabiri.
guhondagura nukuvuga ubigira kenshi cyane kandi nta muntu ashaka guhondagura n'agatima keza oya guhondagura izo ngoboto za ACURA zibaye ziri kumwe nukuvuga ko ari ikintu umuntu akora asubiramwo kandi harimo n'akantu k'agashavu harimo n'akandi kantu umuntu afise ku mutima iyumvirira abantu rero bahondaguza inyundo iyumvira ivyo bintu ndaza kubigarukako ijambo ry'icumi babarasa ikivunga kurasa hariho kurasa umuheto kurasa no kuvuga gufora umuheto hanyuma ukarekura hanyuma umwami ukagenda ugacumita umuntu ukamwica niko kurasa ikivunga no kuvuga abantu begeranya ari benshi cyane kuko barasa ikivunga ntibaraba abana ica uwo muvyeyi afise inda ica umugabo ica umugore ica nukuvuga ikivunga igikuzi baharasiye abantu barenga 3,000 nukuvuga abantu bose bahariho nta numwe yasigaye nta numwe babarasiye ikivunga ijambo ry'icumi bakabahamba bakibona guhamba no kuvuga gushira mu kuzimu nukuvuga gushira mu ruhafu bakibona umuntu akibona akivuga mugo umuntu akamushira mu kuzimu ibw'icumi batsindagiza tingatinga gutsindagiza hariho ijambo gatsinde ririmwo uguye no kubiraba harimo n'agatsintsiri aho rero agatsintsiri umuntu ariko aratsindagiza agatsintsiri nukuvuga urakubita agatsintsiri hasi kugira ngo aho hantu hagume gose hagume habe nkibuye murazora abantu bariko barubaka amabarabara baba bafise ikimashini gitsindagira cyane gitsindagira kugira ngo ivu ryegerane abo rero baheza bakabatsindagiza iki babantu bakibona kugira ngo ntibaheze ngo banaveyo baraheza bakabatsindagiza tingatinga ye nibijya bimodokari nibijya bintu byimbi binogo bikongera bigafurira bikongera bigatsindagira haba mu gutsindagira hamwe itsinda abantu baseye ubumera canke baseye iki umuntu aragira itsinda umengo nakana kakadunduri gutsindagira rero no kugira ikintu kimeze nk'akadunduri mugabo kakaba gakomeye gose akantu kameze nk'ikinonko mugabo kakaba gakomeye gose gutsindagira batsindagiza itingatinga ijambo ry'icumi Patiri Michel Kayoya umwihevyi atagora umuntu numwe mugabo baruhiye kumwica kandi aho hoze ugira ngo reka ndabigeze ngaho nani hariho n'abasenyeri bahezagiye inkoho ngo duje kwica abantu erega abantu bisha abantu 72 abantu bagize ihonyabwoko sabantu babasivile nka jewe nabihebe Imana barimo hariho n'abantu bihebe Imana babikoze hariho n'umusenyeri yahezagiye inkoho zagiye kwica abantu mu Kabezi yarazihezagiye avuga ati mwankoho genda mukore akazi iyumvire nk'uwo muntu ari umusenyeri ijambo ry'icumi Petero Ngendandumwe n'umushikiranganje wa mbere wo mu 1935 yaragandaguwe ijambo ry'icumi Yozefu Bamina hari bavuga ngo Bamina abandi ngo Bamina je numva umengo ni Bamina irivuga kumina gusumba abantu bose yari umushikiranganje wa mbere w'inyuma wa Ngendandumwe nawe nyene baramugandaguye yari yavuze 1925 acagandagurwa 1935 itariki 15 z'ukwi-12 hakaja haza Yozefu Cimpaye n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi n'umushikiranganje wa mbere akaba n'uwa mbere mushikiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi yagandaguwe mu 72 yari yavutse 1929 naho nyine baramugandaguye ubw'icumi hariho Sipiriyano Ntaryamira n'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagandaguriwe mu Rwanda nico kimwe agandagurirwa mu Rwanda agandagurirwa muri Kongo mu Banyamurenga agandagurirwa hehe nico kimwe ivyo ni ibintu bisanzwe abantu bagira ihonyabwoko mu Burundi mu 72 abanyarwanda baragizemo uruhara runini ya cyane mu kwica abantu byarabonetse Bururi byarabonetse twebwe abantu bizi inyuma y'ihonyabwoko ya 72 barazi neza na neza ingene abanyarwanda baturaba kugira ngo uronka amanota uri umurundi ukaba n'umuhutu wigishwa n'umunyarwanda igatara ukigishwa n'umunyarwanda mu rusengo byarakugora gose abanyarwanda je no ushingira impigi baduha amanota bakatwigisha badukunda nabigisha batwigisha mu giheta naho nyene igituma batwigisha neza no kubera hari abafurere bene Yozefu ntibemera ko amacakubiri aboneka abo bakobwa rero batwigisha abanyarwanda mu giheta no bashingira intahe n'ukuri baratwigisha badukunda bashaka kutumenya ibyo rero bishingira impigi rero sinoja aho mvuga ngo urumva abantu bose ni babi abo bantu batwigisha mu giheta ndabazi ni babiri n'imvukane zibiri kandi mwese murazizi ngoma kuzivugira ngaha muga baratwigishije neza ukabona ko bashaka ko tumenya muga abandi bwari ubugesera ijambo ry'imirongo 2 ndadayemera ikiyoro ivyo ntibizwi
aho rero ndabira rero abantu hashizweho patiri, hashizweho umushikiranganje wa mbere ngenda ndumwe, umushikiranganje wa mbere bamina, umushikiranganje wa mbere cimpaye, umukuru w'igihugu ntajyamira, umukuru w'igihugu ndadaye. Iyumvire ingene batwikira abantu, iyumvire no kuri kw'Imana. Ubu rero isize ya kane impinyanyo ziri muri gicese. Ubwa mbere na mbere akamizwe n'ingoma karaha avuga ngo irindwi na kabiri babasogota imigano, hanumwe aho basogota iyo migano. Umviriza ingene byagenda, abagabo babasogota umugano mu kibuno niho basogota umugano, uwo mugano bakawusogota gashika mu bwonko. Iyumvire inyama zo mu nda zose bagatabagura bakadugana, kandi umuntu yamaze guhwera hewe, umuntu yamaze guhwera mugabo bakamusogota umugano gushika umugano gashika mu bwonko. Iyumvira abantu ikibi cyabo, iyumvire umwanya byatwara ingene bashobora gusogota umuntu umugano gutyo. Iyumvira abantu abagore nabo babasogota mu bwami. Mwese murazi ubwami bw'umugore, ahantu umwana aca, ahantu hatanga ubuzima, ahantu hasonegwa, ahantu wewe uri kuranyumviza waciye, ahantu nabo nyene baciye. Mugabo umugore kubera umuhutukazi bakaca bafata umugano bagacisha aho nyene. Abaporona bakaca baririmba ngo umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi. Nukuvuga badukora kwitama ingene ba mama, ingene bashiki bacu, ingene ba mama wacu, ingene abishwa babacisha umugano aho nyene umwana aca. Mana nzima, iyumvira abo bantu. Nari navuze ko abantu bakora ivyo bafise ubwoko bubi. Iyumvire, zirikana, je ndikunda kubwira uzirikane abo bantu ingene bameze. Iminyanyiro ya kabiri ibiharuro avuga ngo irindwi na kabiri, karaharuye birumvikana. Hanyuma no muri iri jambo avuga ngo babahondaguza inyundo. Guhondaguza no kuvuga ni kenshi, harimo ijambo no kuvuga harimo iciyumviro ca kenshi. Guhondaguza inyundo, bakabarasa ikivunga n'igiharuro, no kuvuga abantu isinzi. Iyumvire nawe. Impenyero ya gatatu ni garuka, ijwi a risubiwemwo 9 muri no jambo. Babahondaguza inyundo, babarasa ikivunga, risubiwemwo inshuro 10 muri ano majambo. Babahamba bakibona, batsindagiza itingatinga. Iyumvire rero, babahondaguza inyundo. Urumva hewe umuntu ugafata ugahonda, ntapfuye ugasubira ugahonda, amaraso agataruka, ugahonda. Je narahonze ibikamba buraya, umuntu yoba yarahonze ikamba buraya ibyo ntarabizi. Iyumvire guhonda umuntu mu mutwe, ugahonda kandi ugasubira ugahonda, amaraso agataruka, ukumva ari ibintu bisanzwe. Abo bantu mwumva ari abantu. Umuntu ariko ararasa abantu yovuga ati umuntu abarasa bari kure, ariko uhonda umuntu muri kumwe, inyundo ndende yo bifise nk'amasantimetero nka 30, uhonda umuntu muri kumwe, amaraso akagutarukira akamaraso yiwe. Iyumvire nawe uwo muntu, iyumvire. Ijwi risubiwemo 5 kandi kongera gasubiramwo 7. Patiri Michel Kayoya, Petero ngenda ndumwe, bimenye ubizirikane. Ijwi bimenye ubizirikane, ndigaruka. Bimenye uno munsi, ubimenye nejo, ubimenye na hirya yejo, bikujemwo ubizirikane. Wa muntu w'umuhutu izirikana ihonyabwoko abarundi bakorewe. Bizirikane, mukandi ubizirikane ngo bihore, izirikane ivyo bintu bihagarare. Ijwi risubiyemo 6, irindwi na kabiri hapfuye intore. Bimenye ubizirikane. Ijwi risubiyemo 3, irindwi na kabiri basogota imigano, bazize uko bavutse byari ihonyabwoko. Iyumvire, babasogota imigano nabivuze, umugano w'umugamba wakoreye umugambwe. Hajya mu bintu nkeka bizoba severe, umugambwe wadasigana yiprona, hari ibintu zo kwishura. Bazize uko bavutse byari ihonyabwoko. Hariho nabamaze gushanga ha muri Canada, rorera ryemegwe ihonyabwoko. Tuzobabaza ingene vyagenze kandi bazobisigura. Rorera ryemegwe gusa. Bariho ngaha muri Canada barashitse, turazi nayo bari. Ijwi gisubiyemo 3, babahondaguza inyundo, babarasa ikivunga. Ijwi risubiyemo 4 na 5, babahondaguza inyundo, babarasa ikivunga. Babahamba bakibona,
batsindagiza itingatinga ivyo nari nabisiguye sindabigarukako. Iminyanyuro ya kane igihushane kiri ngaha bagiye badasamvye, bagiye amazima yongo, bazize uko bavutse, bagiye badasamvye. Urumva nibirahushanye uvuze ngo bagiye badasamvye, umuntu agiye kubisanzwe arasezera. Oya, umuntu ari kuvuga ati bapfuye badasamvye. Igihushane kiri ngaha avuga ati bagiye badasamvye, kuko nimbaba y'amato agomba gukoresha bagiye badasamvye. Oya, burya barasambagiritse, nta muntu bakubise inyunda akacapfa buno nyene, burya baratuze ubuku. Jewe ntafatiro Patrice 72 twaragenda kugatura, ushaka azogende mu gihe itagiye tungami n'abagabo aje mu gacimbiri utonga ati aje kugatura mwamira, azoca abona neza na neza ahantu bahamba abantu inyabunyovu. Twarabumva bariko barakoma induru, bariko barakubita izo nyundo, twarabumva mwijoro, twaragenda kuwumviriza. Ntumenye ko natwe babatwaye guke n'abavyeyi bacu. Bagiye amazima yongo n'igihushane naho nyene, bazize uko bavutse. Impinyanyuro ya gatanu imbabarira amatwi, hapfuye intore. Oya, uvuze ngo hapfuye intore umengo ni mawe binyongorigo deriva yapfuye, yarapfuye, yarasinziriye. Ntibapfuye, bagandaguye intore, hishwe intore. Mugabo wavuga ati hapfuye intore kugira ngo vyorohe, ariko yari kuvuga ati hagandaguwe bunyamaswa intore, hishwe intore. Wewe uvuga ngo ndare yarapfuye, uvuga ngo ntajyamira yarapfuye, uvuga ngo ndumwe yarapfuye. Oya, barishwe, baragandaguwe. Iyindi mbabarira amatwi, bagiye badasamvye, uwo kubesha ngo nukuvuga ngo bapfuye badasamvye. Vuga uti bapfuye badasamvye, ahandi yumva yavukoresha imbabarira amatwi ngo bagiye badasamvye, bagiye amazima yongo. Amazima yongo nukuvuga kuzima. Urumva kujuza ubona itara rizimye, ukazona rirazimye birakwiye, ukamenga umuntu arabaye umuzimu, umenga umuntu arabaye ijini. Muno nyene yari karagera ukazobona fye, ugahengera umuvyeyi wawe ukamutuma n'ibintu aza kukuzanira ntabizane kubera baciye bamufata akacamutwara. Iyumvire. Impinyanyuro ya gatandatu imbangabanganya iri ngaho umuntu avuga ngo babahondaguza inyundo, babarasa ikivunga, babahamba bakibona, batsindagiza tingatinga, bazize uko bavutse. Ivyo bintu byose bibangabanganijwe n'iki? Ryari ihonyabwoko. Niho iyo mbangabanganya nihiri, kuko ibangabanganya ivyo bintu ryari ihonyabwoko nyene. Nteko bisha abantu ubwoko bumwe bakabaziza ikintu kimwe. Impinyanyuro y'indwi impanahanano iri muri ryungane ngo Irindwi na kabiri babasogota imigano. Umugano n'ikigwanisho c'umututsi yica umuhutu. Iyo mvugo iragwiriye mu batutsi bicisha abahutu imigano. Ubwa mbere na mbere uruvyino rwaragumyeho rwitwa ngo umugano w'umugamba warakoreye umugambwe micombero ganza mu Burundi. Nubu wogenda nko mu Gisota canke abantu bariko baragira urukato, ndazi ko usanga baruvyinye. Ubwa kabiri no mu 2015 umupfasoni Kiramvu Domitira yarigeze kuvuga imvugo wumva yuko ariko arumvisha ko abantu botokwibagira umugano. Uwabivuze neza ni Bwejeri Yohani, umwe yita umuyahudi. We yarasavye n'amajwi ushakano yakurungikira ivyo yavuze, yarasavye ko batokwibagira umugano mu kwica abahutu. Yarabisavye ati bikureko twebwe igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'iwacu. Wa wundi wa munyamurenge yavuga ko Imana yahaye igihugu abanyamurenge. Bwejeri nawe avuga ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu c'abatutsi. Muravyibuka bigenda bifatanganye vyose. Hamwe navuga yuko troisième amendement de la constitution américaine, hamwe ibintu byose nivyagenda neza kujya muntu tuzomukenera kandi tukamubaza neza kandi akavyishura. Yaravyivugiye wenyene, yaravuze ko igihugu cy'u Burundi ngo mahonda ari igihugu c'abatutsi. Wenyene yaravyivugiye ko abahutu badafise ubwene gihugu muri ico gihugu. Abatwa babone hano ica bavugako. Mu yandi majambo fatanye ibintu. Abanyamurenge bati ni igihugu Imana yabahaye. Abarundi ngo Bwejeri kandi gushika no musi nta muntu numwe, nta mututsi numwe ndumva avuga ngo Bwejeri we yavuze bitari ivyo. Yavuze ko igihugu cy'u Burundi ari c'abatutsi. Mahonda yaravuze ko ari c'abatutsi. Mu yandi majambo rero kandi amaze kuvuga ati tora umugano no kuvuga ic'abahutu nico bivuga. Iyo mpinyanyo y'impanahanano Irindwi na kabiri babasogota imigano muracibuka. Je ntafatira Patrice aha ndiko ndavuga nk'umuntu w'umuhinga
mugabo urumva ndabivuga kubera kandi n'umuhutu rero mugabo je ndiko ndabivuga nk'uko ibintu biri iyo mpinyanyuriraho y'impana hanano umuntu akubwira ati ntiwagira agasufu niko kishe ndadaye bagwe bati ntiwagira umugano babamarishije imigano bashiki bacu na basaza bacu na bamama bacu iminyanyuro y'umunani imperesho ijwi riheza intore kabiri ijwi rihereza ubizirikane kabiri ijwi rihereza amazima yongo n'ihonyabwoko imigano n'ihonyabwoko ijwi rigahereza ikivunga na tingatinga impinyanyuro y'icenda impubanyo iri muri ayo majambo avuga ngo ubizirika n'ahandi avuga ngo ubizirikane ayo majambo ahubaniye ku ndome zibiri ne ahandi hose arasa ndagukengurukiye umuntu arazi ivyo avuga impinyanyuro y'icumi indondaguzo umviriza bwa mbere abantu bakuru bagandaguwe Patiri Michel Kayoya Petero Ngendandumwe Yozefu Bamina na Yozefu Cimpaye Sipirano Ntaryamira Melchior Ndadaye abona bakuru yagovye kuvuga bakuru hari impinyanyuro nza gushikako igituma yavuze abo ndayishikako ubwa kabiri ingene bica abantu arabidondagura ubwa mbere babasogota imigano hamwe navuga mu kibuno no mu bwami ubwa kabiri babahondaguza inyundo ubwa gatatu babarasa ikivunga ubwa kane babahamba bakibona ubwa gatanu batsindagiza tingatinga ariko aradondagura ingene ivyo bintu byagenda iyumvire n'ukuri kw'Imana abantu bagafata abantu bakagandagura bakica ubu naho muri Canada bariko baravuga ngo ahubwo ngo nibo bapfuye ca wibaza n'ukuri kw'Imana badutamba ku muvyimba nino tutariko turatera induru nino umuntu wese akora ibyiwe ngo nibo bahonye mugabo hano hoho tuzobivugana ko abazungu barazi gusoma abazungu barazi kumviriza umuntu tuzogenda kuvuga ukuri kandi iyo tutamwe kuvuga ukuri bamaca bashacoba murazobaza mu kazi ngene vyagenze mu Real n'abandi ni baroreyere ni hirya yejo tuzogenda kandi tuzovugana neza impinyanyuro y'11 ingereranyo mviriza babahondaguza inyundo babarasa ikivunga babahamba bakibona batsindagiza tingatinga bazize ko bavutse ivyo bintu byose bigeranijwe n'iki n'ihonyabwoko impinyanyuro y'12 ingero umugere bimenye ubizirikane umviriza amajambo yose agenda rimwe bimenye ubizirikane amajambo yose ari ku rugero rumwe impinyanyuro y'13 inkebuzo avuga ati bimenye ubizirikane urumva ariko araguha itegeko ariko aragukebura impinyanyuro y'14 inoganzo avuga ati imbere n'inyuma yaho nukuvuga si mbere si nyuma ni naho hantu nukuvuga avuza ahantu hose ibintu byose arabinogangije nibyo imbere ya 72 baramaze abantu inyuma ya 72 baramaze abantu no 72 baramaze abantu no 2015 barisha abantu bagoma babaturira mugabo ngaho kaza wumva bariko baravuga ngo nibo baserukira ngo ibi ni barorere tuzobivugana navyo gende navyo tuzobivugana ni buke rorere ihonyabwoko ryemererwa mu Burundi impinyanyuro y'15 insununuzo hapfuye intore bagiye badasanze bagiye amazima yongo iyi ni insununuzo nukuvuga novuga ngo umviriza hapfuye intore bagiye badasanze bagiye amazima yongo nukuvuga aho hantu uri kurerekana ingene ibintu byagenze nukuvuga hatangura hapfuye intore hama bagiye badasanze bagiye amazima yongo nukuvuga uri kwerekana kwa insununuzo nukuvuga yerekana nimwe bita gradation mu gifaransa bimenye ubizirikane kumenya ubwa mbere kumenya ubwa kabiri bisumba kumenya ubwa mbere kumenya ubwa gatatu bisumba kumenya ubwa kabiri kuzirikana bisumba kumenya ubwa gatatu iyo ni insununuzo impinyanyuro y'16 intanguzo atanguza kumwe babahondaguza babarasa babahamba batsindagiza bazize ivyo nivyo bitanguzwe na ba impinyanyuro y'17 intizo babahamba bakibona batsindagiza tingatinga si kirundi tingatinga ni jambo ryatiwe mu majambo yo mu zindi ndimi mugabo umuntu yatiye impinyanyuro y'18 inyitiranyo Yozefu Bamina na Yozefu Cimpaye abantu si bamwe aho rero izina Yozefu ryo kuri Bamina n'izina Yozefu ryo kuri Cimpaye samazina amwe wo kubesha hariho amazina abiri uwa mbere ni Yozefu rya Bamina
irya kabiri ni Yozefu, rya Cimpaye. Ayo mazina yaho yoba yose avuga umurezi wa Kristo Yezu, muri iki cese ni izina rigaburiwe abantu babiri ataho basabasana. Kuko nka Bicombero yitwa Misheli, dawa mbyara yitwa Misheli. Ayo mazina abiri ntasa. Dawa Misheli ndi murigo na Misheli Micombero ntibisa. Impinyano y'19 inyitiriro. Patiri Misheli Kayoya, Petero Ngendandumwe, Yozefu Bambina, Yozefu Cimpaye, Sipirano Ntajyamira, Merikiro Ndadaye. Abo bantu bavuzwe nibo umuntu afatiyeko. Naye handiho hahonye intore nyinshi cyane. Ico nogenda mvuze gusa umuntu yaribagiye nta mufasoni nimwe yashizemo, kandi barisha abantu benshi cyane, hari abagore benshi bibacu cyane bagandaguye, barishe. Reka sigaho. Hariho umuryango je nari mfise mu Rumonge, bishe uwo muntu bamwicana n'abana 9 n'umugore wiwe. Urumva rero umuntu yanditse ibyo bintu yari gushiramo kumbure n'umwana umwe, agashiramo kumbure n'umuntu umufasoni umwe kugira ngo bikunde. Mugabo ivyo ntaco, ivyo yakoze byose yarabikoze neza, arakaramba, arakagwira, aragahora ku ngoma. Isize ya 5 ihonyabwoko mu mudiho wino ndirimbo. Ubwa mbere ihonyabwoko ni kibi, kandi wabivuze abivuga mu majambo meza bivuga. Aravuga ingene babica, babahondaguza inyundo, babarasa ikivunga, babahamba bakibona, batsindagiza tingatinga. Aravuga n'abapfuye, intore n'abakuru bakuru nka Patiri Misheli Kayoya, Petero Ngendandumwe, Yozefu Bambina, Yozefu Cimpaye, Sipirano Ntajyamira, Merikiro Ndadaye. Arabavuga. Nukuvuga ivyo ni ibintu bibi. Ubwa kabiri umuziki agira uri mu citwa gamme de do majeur. Nukuvuga amanota avuzwa iyo umuntu aryohewe akanyamuneza kamusya, umviriza akamwemwe. Nukuvuga amajwi y'igitari avuga iyo umuntu aba afise akamwemwe. Iyi rero ni do majeur y'akanyamuneza. Iyi rero ni do majeur y'akanyamuneza. Sinzi ingene babivuga mu Kirundi. Akarono tanga nkino ndirimbo. Amajambo y'iyo ndirimbo nugucura intimba. Bica biba icitwa musique sérielle mu Gifaransa. Mu Kirundi ndakizi ingene citwa. Bikavuga ko hari ukutajana kwa majwi n'amajambo. Amajwi nukuvuga ingene gitari kivuga. Ingene gitari kivuga n'ingene amajambo avuga ntibijana gatoyi. Kuko igitari amajwi nayo akanyamuneza. Muga amajambo avuzwe nayo gucura intimba ntibisaye na gatoyi. Ni ihonyabwoko nyene. Kwihonyabwoko ni nakanyomoza. Ihonyabwoko ni ikintu kibi kitabaho, kitabwiza no kubaho. Nkuko uwo muntu nawe yafashe gamme de do majeur akayishiramwo amajambo ataryoshe. Hamwe navuga ko we kubera nyene yari karavuga ibintu vy'ihonyabwoko, yagize ibintu kubisanzwe bidahura, agafata gamme de do majeur akaca yiha amajambo yo gucura intimba. Kubisanzwe umviriza ingene yari kubigenza iyo afata umuziki wo gucura intimba ujanye n'amajambo yo gucura intimba. Yari guca akoresha gamme de la mineur. Navyo sinzi ingene babivuga mu Kirundi kubera je navyiga uko, urumva ndabifata uko. Umviriza rero gamme de la mineur yo gucura intimba. Kubisanzwe iyo uwo mugabo kubera ari umuhinga, iyo aza kubivuga neza ari kubigira uku, mugabo yashimye kuduha ibintu by'akanyamuneza birimwo kandi no kubabara. Nuko ariko biri. Ubwa gatatu ariko aravuza ico gitari wogira ngo ni nk'inanga y'ikirundi. Imirya arayituritsa cyane. Ivyo akora vyitwa mu Gifaransa arpeggiage. Niko bavyita mu Kirundi sinzi ngene bavyita. Ukamenya ko arpe mu Kirundi ari nanga. Ivyo vyerekana gahinda fise agashaka kamuvemwo gashikira ico gitari naco kimufashe. Nukuvuga ko uwo muntu yarengewe none agomba ahebe aho gahinda kagaragazwe n'ico gitari avuza. Aho ntari karagikubagura. Iyo umuntu avuze igitari akagikubagura, igicurarangisho bica bivuga gutya. Ni kuvuga ko muri country abazi indirimbo za country hari gihe bakubagura igitari.
nibire bavuza nkuko umviriza gatoyi. Urumva rero ko ahumengo uwo murya umenga ariko arawuturitsa aho birerekana ko umuntu aba yashavuye kandi aba yababaye. Nibyo rero mugabe byo kuri uwo muririmbyi wewe ntavyo yagize ivyo naho byumva uko nukugirageza ni yantuze twavuze arpegeage yariko arabigira neza gusumba. Ubwa kane uwo muririmbyi ahereza kwijwi ryitwa mitierse canke miss suspensive ntavyo nzi mu kirundi ivyo je nivyo nize mu seminari nkuru navyize uko nukuvuga ko bidaheze ahereza ahantu ashaka uwundi amukorere mu ngata iryo jwi nico gituma urumva hariho suspense mu gifaransa nukuvuga ntibiheze neza nukuvuga yari karavuga ibintu ni nkaho novuga ngo urumva ukacunuma iryo jwi rishira irindi jwi ryitwa la cante nukuvuga ijwi sol iryo jwi rero ni ijwi ryikwiye ni ijwi ryiza naho no mu kuvuga aheza avuga ati bimenye 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 ubizirika bimenye ivyo bintu gwongera ubizirike nukuvuga aheza avuga ati mwabantu umviriza ivyo bintu mubimenye kuba maze kubimenya rimwe kabiri gatatu byamaze kubamwo ubamaze kubizirikana umaze kubizirikana zirika rero ntibigasubire kuba Isize gatandatu inzozero yari jewe ntafatira Patrice ntatinya kuko ntatira ijambo rijinji burarijugumiza rinajunja mikabicanye bagize ihonyabwoko ry'Abahutu mu Burundi mfasha kakaryo nsubire nsemerera abasasa kakarima abavyeyi bacu abagabo n'abagore abasaza n'abana bihebeye Imana n'abahebera indongozi n'abayobozi bagandaguye imbere y'Irindwi na kabiri n'inyuma yaho gushika mbere no mu 2015 aho mu nyakabiga baturira Abahutu babita umucafu w'imbonera kure ngira mvuge kuko simfa kuvuga ndazi neza ko gapfuye katakibazwa iva abagabo ntibakirya ngo imbwa ziyishure saga kwavuka imbaga ntoya kandi ngufi kavyara kamwe kamwe nikacica kugwenge sarugwe rw'ibiguvu ruvyara rukuzuza imisozi y'igihugu c'u Burundi aho kasaru kwavuka kirya kara gatatagaye mwitongo kataturikiye amabavu mu 2021 novuga amaparasere yarariwe rubunda n'ingwe yataye ikomoka nk'uko Abahutu bataye bakomoka na nubu hari n'abataragaruka mu matongo yabo batobokeye ubuhanza bambuzi bicariye baroreye akanya keza ko kuza kuyanyaga babujuje ibinogo rusangi byo ku ruvubi gikuzi kumuremera no mu gatumba hadumira indege z'u Burundi n'amashinga